Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino boresha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike no mu bindi bisata vyinshi bitandukanye. Muri ano makuru kandi turaza kubagezako vyinshi mu vyabereye mu biro mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe, aho Marite Niteretse umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yariko ahatwa ibibazo n'abashingamateka cane cane bakaba bamuneguye ku mikoreshereze y'ubutunzi bw'igihugu. Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru ntimuze gucikanwa. Aho dukurikirana hose uherereye, wowe udukurikirana uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Ubundi mu gutegeka igihugu vyose uko igihugu kibayeko n'ingene gitwawemwo, vyose biva hejuru ku rwego rw'umukuru w'igihugu, ari narwo ruraba kandi rukakira raporo za vyose vyabaye mu gihugu. Uyu nawe kuko vyose atovyishoboza wenyene, hazaho izindi nzego zitandukanye. Aha niho hazamwo urwego rw'umushikiranganje wa mbere. Uyu akaba ari we aza nk'utwara leta ibirimwo abandi bashikiranganje bose batandukanye bivanye na buri umwe wese n'ibisata abajejwe, nk'ubutungane, intwari ibereye, ubutare n'agataka, ubudandaji ndetse n'ibindi bitandukanye. Saha gutwara bigarukira gusa kuko biva hejuru gushika ku mutumba, aho n'umunyagihugu yisanga muri gahunda n'ibikorwa vyose biba vyateguwe bikanakorwa kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ubundi gushika kuri uwo mutumba atuyeko. Hariho kandi vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru, kuko kuva ku bushikiranganji leta irashiraho ibindi bigo, akarorero nka Regideso bifasha kugira ngo ibikorwa vyose vya leta iba yifuza kurangurira abanyagihugu bigende neza. Tugendera kuri ibi vyose duhejeje kubabwira hejuru, tugiye kurabira hamwe vyinshi mu vyo abanyagihugu bama basemerera ko bitagenda neza, gusa muri aya mezi aheze akaba atana kimwe cigeze gikorwa. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bashikiranganje batandukanye, turaza kugaruka ku bushikiranganje bw'ubudandaji burongowe na Marie Chantal Nijimbere, tugaruka ku bushikiranganje bw'ubutungane bwa Domine Banyankimbona, ndetse n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano burongowe na Marite Niteretse, hakazamwe n'ubushikiranganje bw'indero twanabagejeje ko inkuru yabwo kuri uyu munsi burongowe na Dr François Havyarimana. Aho uri wose ndagwaye kaze muri ano makuru, wibuke gufyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, kugira ngo utoza ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru n'umuhuza TV. Imbere ko tugaruka ku vyabo bashikiranganje batandukanye tugira tuze kubabwira muri ano makuru, reka dutangurire ku vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe, aho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Marite Niteretse yari yitavye ubutumire bw'abashingamateka. Mu Burundi rero abagize inama nshingamateka baranegura uburyo ubutunzi bw'igihugu busahurwa, ndetse niyo abarongoye niyo abanyoneye amafaranga bafashwe nabo ntibahanwa. Ivyo bakaba babishikirije kuri uyu wa gatatu mu nama nshingamateka y'u Burundi. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe yari yahamagajwe kwishura kubazo bihanze igisata c'amakomine bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa. Ivyo bikaba birimwo ingene bashiraho inzego n'uko bazikurikirana. Nk'uko rero biboneka muri raporo y'imirwi yo mu nama nshingamateka, mu bibazo bihanze menshi mu makomine harimwo kuterekana ingene amafaranga ya komine akoreshwa, kudatanga inyemezabwishyu ijanye n'ivyakozwe, ubusuma bwa bamwe mu ndongozi za komine no kudakurikiranwa. Mu vyabajijwe ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, harimwo ico bagikorwa kubategerezwa gutunganizwa n'abanyagihugu muri komine barongoye. Umushikiranganje Marite Niteretse yishuye ko abatakoze neza babogozwa mu mabanga, abandi bagahabwa ibindi bikorwa muri leta.
Aha rero niho abashingamateka bahera babaza umushikiranganji Niteretse yari yatumiwe impamvu badahabwa ibihano bikwiye kuko harimwo n'abagize uruhara mu gusahura ubutunzi bw'igihugu. Abo bashingamateka bakabandanya bavuga ko bafise impungenge no kuri abo barongozi mu makomine kuko hashobora kuba hakoreshwa ka mwana wa mama ku mvo za politike mu kubaha ayo mabanga. Kuri ibibazo vyose rero umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse yitavye inama nshingamateka yasiguye ko abo binanira mu kazi atari impamvu z'uko bashitse muri ako kazi. Ku bijanye no ku kibazo cyo kwegeranya ubutunzi cotorerwa umuti, ubushikiranganji bujejwe intwaro bwamenyesheje ko muri iyo raporo ko hateguwe uburyo bushasha buzokoreshwa bwo kwifashisha ubuhinga bwa none mu kwegeranya amafaranga ya komine ata muntu ayafashe mu minwe. Abashingamateka rero bagaca bibaza ukuntu bizoshoboka kandi Uburundi buhanzwe no kutagira umuyaga nk'ubukwiye, ndetse menshi mu makomine yo mu ntara za ruguru harimwo ayatagira umuyaga nkuba. Aha umushikiranganji Martin Niteretse yishura kuri ico kibazo yasiguye ko biriko biratunganywa mu kubitorera inyishu. Amakomine yagendewe n'imigwi y'amaho y'abashingamateka mu vyo ijejwe harimwo intwaro ibereye, imigambi y'igihugu n'ubutunzi hirya no hino mu gihugu arimwo Ngozi, Kayanza, Kayogoro, Kirundo, Makamba ndetse na Rutana. Aha rero niho abashingamateka basabye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gukurikiranira hafi abakozi muri komine baba barangije manda yabo canke bakuwe mu mabanga kubanza gutanga raporo igaragaza neza kubamusubiriye kugira ngo ntihabeho ugutanako amakosa nk'uko abashingamateka babitangaza. Mbere ko kenshi bamwe iyo bavuye mu mabanga bari bajejwe n'ubundi abasubiriye batako amakosa abo basubiriye kugira ngo ayo makosa ntabashirweko. Nkuko nababwiye kandi turaza kugaruka ku bashikiranganji batandukanye ndetse n'ingene abanyagihugu babidogera. Muri aba bashikiranganji bose reka dutangurire ku ubushikiranganji bw'ubudandaji burongowe na Marie Chantal Nijimbere. Ubushikiranganji bw'ubudandaji nibwo kandi bufise mu minwe ikibazo kirabana no kwiyunguruza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iki akaba ari ikibazo cabaye akamizwe n'ingoma ndetse kikaba n'akananira abahinga kuko iyo bishitse ko iyi ngingo ivugwa ko indongozi nyinshi ziyitarutsa kugira ngo kubera gutinya kubura inyishu bashikiriza abanyagihugu. Ubushikiranganji kandi nabwo bufise mu minwe ivyizanwa ry'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Isukari n'ibindi bitandukanye vyankenerwa vyama bikenerwa umunsi ku munsi harimwo n'ifumbire y'umwavu w'ikizungu. Ikibazo c'igitoro kiramaze igihe kinini cyane kuko n'indongozi nkuru mu gihugu zarakivuze ko. Aha twavugamwo umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye, uyu we yavuze ko hari bamwe mu bakorana bakoze vyinshi cyane kugira ngo Burundi ntiburonke igitoro. Bakavuga ko Burundi nta mahera mva makungu bufise bwo kwishura mu gihe ico gitoro bakizanye. Aha kandi turaza kugaruka ku ibura ry'isukari mu gihugu c'u Burundi, aho kuronka isukari bisaba kuyitondera umurongo. Ibi rero bigatuma benshi babona ko umushikiranganji ajejwe ivy'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere nawe ataca ariko arakora kugira ngo ubushikiranganji ajejwe butorere inyishu ibibazo bibuhanze. Ni mu gihe mu bushikiranganji bw'ubutunganeho ibibazo vyabo nabo bivuga ko vyabaye akananira abahinga. N'ubushikiranganji butwarwa na Domine Banyankimbona, uyu akaba amaze n'igihe atagaragara cyane mu nama z'abashikiranganji ndetse no hirya no hino mu gihugu. N'ubushikiranganji buturwa ibibazo vyinshi bitandukanye cyane cyane bigendeye ku karenganyo kaba kakorewe abanyagihugu bato bato, akarenganyo abafungwa bahura nako ndetse n'ibindi vyinshi birabana n'agateka kazina muntu. Gusa uyu we yama yigumiye mu gacerere, ntashaka kugira ico ashikirije kuri ivyo bibazo vyose bihanze igisata jejwe. Harazaho kandi ubushikiranganji bw'indero, ubwo tukaba twabugarutse ko makuru yacu yabanje ninababwira gusubira inyuma mukaja kuraba ivyo nkuko vyinshi mu vyo umushikiranganji François Habyarimana yagirizwa vyose biri muri iyo nkuru. Hayazamwo kandi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse. Twibutse ko kuri batwara ubushikiranganji bwahoze ari bubiri, harimwo ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ndetse n'ubushikiranganji bw'umutekano.
ni kenshi hagiye haravugwa ivy'inyuruzwa ry'abantu batandukanye mu gihugu bikozwe n'urwego rw'iperereza canke se abandi bantu baba bihishe munsi ry'abategetsi bakomeye cyane. Ivyo vyose Martin Niteretse ntaco yigeze abikorako, ahubwo ikibazo cyose cyajemwo iperereza abashaka nawe kugihungira kure kugira ngo atagira ico akivuzeko. Bamwe bakabona ko rero mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano budafatikanije n'ubushikiranganji bw'ubutungane, n'ubundi iyo ngendo mbi iri mu bihanganga yo kunyuruza abanyagihugu benshi bakanaburizwa igufa itazopfa guhagarara, kuko n'ubundi vyagaragaye ko aba bategetsi bakomeye cyane baba bafise imbaraga zihambaye, yoba mu gupfungisha ndetse no gupfunguza uwo bashaka n'uwo badashaka. Ni mu gihe kandi hari ibihejeje gushirwa ahabona n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Bamwe bati nyakubahwa umushikiranganji w'abakozi n'akazi, murakoze kugira ico mushikiriza ku nkuru yashizwe ahabona na Kingi Umurundi, aho mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi benshi batatangajwe n'uko habeshujwe aya makuru. Kingi Umurundi uti mu kumbeshuza mwavuze ko nabeshe yuko Emile rwabaye inkovu abandanya ahembwa, muca muvuga ko yagiye mu zabukuru kuva igenekerezo ya 30 kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2024, ariko aho yahembwa irya nyuma. Mu kuvuguruza inkuru yashizwe ahabona na Kingi Umurundi, ubushikiranganji bw'intwaro hagati murantunge ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwaciye buvuga ko bitokunda ko bubandanya guhemba umukozi yagiye mu zabukuru, ariko ngo babeshe kuko ico ari ikinyoma. Reka vyose tubive imuzi. Ni mu gihe iki kibazo cadutse bivuye kuko abakozi bo ku bitaro bikuru vya Muyinga biyamirije ubujejwe ubutunzi ko agoma akora kandi yararungitswe mu zabukuru. Bamwe bati hoba hariko hakorwa ubunyonyezi kuri ivyo bitaro. Nk'uko bigaragara ku rutonde rwatewe ko umukono n'umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi, Wodafu agira wa 89 barungitswe mu zabukuru, ariko gushika ubu aracatonda ku kazi kandi akabandanya asinya ku bijanye n'amafaranga asohoka. Amakuru rero akemeza ko abandanya ahembwa. Abakozi bo kuri ivyo bitaro bafise amakenga menshi ko uwo mudafu yoba ariko akora amanyanga y'ubunyonyezi mu gusohora amafaranga ashobora kwitekerera. ubona ko kubandanya atonda ku kazi binyuranye n'amategeko. Ni mu gihe abakozi bo kuri ivyo bitaro bo basaba ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi gutanga umuco, kuko badatahuye impamvu umuntu yakukurutse yobandanya akazi kandi akabandanya ahembwa. Kingi Umurundi rero ibi ivyabeshujwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi we nawe arabibeshuza, avuga ko yatangaje ibinyoma. Ubwa mbere, mbega hano mwemeje ngo Emile yagiye mu zabukuru kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2024, kubera iki gushika no munsi igenekerezo ya 2 kwezi kwa 10 uyu mwaka agitonda ku kazi? Ese mwabuze ubundi mumusubiriza canke naryo ni ikosa ryabereye igwanyu? Mwosigurira abarundi ikibazo cahabaye. Uti ubwa kabiri, nyakubahwa jewe Kingi Umurundi kugira nshire inkuru ahabona mba nayitohoje bikwiye kandi mfise ivyemezo vyose. Je mu matohoza nakoze ndafise ivyemezo ko Emile rwabaye inkovu yabandanije ahembwa. Nyakubahwa reka ndabereka ivyemezo bike, vyose sinobicisha hano. Emile afise matricule 2 ubusa ubusa 2 ubusa 594. Nimwirabire bulletin de pays y'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024, umushara wa Emile rwabaye inkovu waciye kuri konte yiwe inomere 7 ubusa 7 ubusa ubusa 8 ubusa 5 bare ubusa ubusa 1 bare 30 bare ubusa ubusa 95 gatatu bare 1 bare 91 iri muri banke BGF Bujumbura. Neti yahembwe ni ukuvuga umushahara yahembwe vyose vyakuwemwo vyari 433 amafaranga 381 y'amafaranga y'amarundi. Kingi Umurundi akabandanya agira ati bigenda gute ngo muvuge ko mwahagaritse kumuhemba mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2024 kandi mubona yarahembwe inyuma yaho? Mbega mu kubeshuza inkuru ivyo ntavyo mwari muzi canke mwashatse gushigikira ubwo bunyonyezi buriko bubera mu bushikiranganji murongoye? Nimba ngo abakozi bose mwarungitswe mu zabukuru babandanije guhembwa, ntivyumvikana ko amafaranga yagiye
ntivyumva ko amafaranga yagiye ari menshi canke ni ikibazo ca logiciel. Mu gusozera ngo reka ngire ko ndabamenyeshe ko mfise urutonde runini n'ivyemezo vy'abakozi benshi bagiye mu zabukuru kuva igenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ariko gushika uno munsi babandanya guhembwa. Rutingiye gutangura gushira hanze dosiye y'umukozi umwe. Murakoze. Uyu akaba ari inkuru ihejeje gutangazwa na Kingi Umurundi, umwe mu batangaza amakuru menshi cyane aba yatohojwe ko nk'uko wewe yavyivugiye, cyane cyane ku birabana n'ubunyonyezi n'agateka kazina muntu n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye birabana n'ubuzima bw'igihugu. Ngukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza usangiza ano makuru bagenzi aho bari hose kandi kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.